Ikiyaga ngico kiratekanye. Akayaga gatuje gahuhera hirya no hino kava mu kiyaga kigaragaza ubunyamahoro n'agahore. Turi mu gihe cy'isaha 4 z'umurango. Iki ni kimwe mu bihe vy'igikundiro kubasama akayaga k'ikiyaga n'abinonorera mu mazi yacu. Ubu no butunzi buhambaye ku bihugu bigisangiye. Aha Burundi budasigaye inyuma. No butunzi ku ntara z'u Burundi zikora kuri cyo. No butunzi ku gisagara ca Gatumba. Ubu no butunzi bw'agaciro mu bihe bimwe bimwe bukaba inshuti z'abantu, mu bindi bihe bugahinduka umwansi wabo. Iki kiyaga hari icyo cyakoze kidasanzwe naho gitekanye uko. Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura werekeza mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, ugenda nk'ibirometero 15 ugisohoka igisagara cya Bujumbura, umera nk'usiga ibibanza bimwe bimwe biteye igomwe kandi birahatwa. Ugakurikirana rino barabara ryiza rikuru nimero ya 4 rishajije kandi gihitaweho cyane. Iri barabara rihuza ubuvira bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'igisagara cya Bujumbura. Iri niryo abanyekongo batari bake bacamwo binje mu Burundi bazanye amafaranga y'agaciro, bagiye kunyuragirana mu masoko atandukanye y'igisagara cya Bujumbura kurondera ibidandazwa baba badafise bakeneye bakabikura mu Burundi, natwe bakadusigira amahera tuba dukeneye. Iki ni ikiraro kiboneka ko giteye igomwe. Iki nico rembo rikwinjiza canke rikagusohora mu gisagara gito ca Gatumba. Kuva muri iki gisagara ubusigaje nk'ibirometero 2 gusa ngo uhonyoze ikirenge cawe mu gihugu ca Kongo. Mu buraruko bw'iki gisagara hari ishamba ritari rito rya Rukoko. Mu bumanuko ni ikiyaga Tanganyika. Uruzi Rusizi nago iyo ruzanana rugeze ku birometero 8 rwicamwo kabiri. Hafi ca 10 c'amazi yarwo kiragenda cerekeza uburengerazuba bw'u Burundi, kikabura ubibe bw'u Burundi na Kongo. Iyo ni Rusizi ntoya. Rusizi nini iraza igaca mu buseruko bw'igisagara ca Gatumba izananye mu buraruko, ikisuka mu kiyaga. Wakurikiranye neza kino gicapo Gatumba ushatse woyita izinga rito. Ni igisagara gikikujwe n'amazi hirya no hino. Tanganyika ni izina abazungu ba mbere bahashitse batashimye guhindura. Basanze iryo zina riruko bumva bagoberewe kurigumiza uko, naho iri zina ritari rihuje neza nico kino kiyaga cyakora. Ni izina rikomoka muri rumwe mu ndimi zirenga 200 zivuga mu gihugu ca Kongo. Ikibembe Etangayania risobanurwa ngo ivangiro, ikibanza c'iteraniro ry'ibintu. Aha habonywe n'amaso y'umuzungu ubwa mbere na mbere mu mateka yaho mu mwaka w'1858. Bari abazungu Richard Francis Barton hamwe na John Hanning Speke. Mu bihugu vy'uburengerazuba bw'isi bikomakomeye, Portugal nico cabaye igihugu ca mbere cyatanguye kubona no kugira ico canditse kuri iki kiyaga. Mu nyuma niho hakurikiye abongereza nka Stanley na Livingstone mu mwaka w'1871. Haciye imyaka miliyoni myinshi iki kiyaga kivutse. Vyatewe n'ihindagurika ry'isi, ico bise mu rurimi rw'igifaransa accident géologique. N'ukuntu isi uko imeze ihagarika kumera nk'uko yari isanzwe imenyereye, igahinduka ikindi kintu. Mu myaka miliyoni aha hari ubutaka canke imisozi haratiriganye
imisozi ya Mitumba muri Kongo na Nyamutenderi mu Burundi yahuye n'ihindagurika. Ibi bivyara icobo kinini cyane, ikiyaga kivumbuka gutyo. Sangimana Jean Homme nk'umuhinga mu bijanye bidukikije aradusigurira uko ibiyaga bivuka mu buryo buhuye n'ubuhinga butandukanye. Engineer Sangimana Jean Homme nkaba ndumuhinga mu bidukikije. Hari ikintu cyangwa ibintu bituma habaho ibiyaga. Ndashobora kuvuga ko mpande zigera kuri zibiri kumbure kugira ngo dushobore kubona ibiyaga biriho. Hariho ibirunga. Ndashobora kuvuga harabaho mu rurimi rw'Ifaransa activité volcanique. Izo tuko turavuga ibirunga biva mu bijakuzimu mu birometero birebire cyane gose, aho haduga ubushuhe bw'amabuye yari munsi agashyuha, hakabaho icyo navuga flotation y'ibintu bibiri y'amabuye agashyuha cyane kugeza aho aba ubuye. Bimaze gushika muri icyo gihe harashobora guca havuka ikiyaga kikabaho. Hariho iyindi point nshobora kuvuga, iyo nshobora kwita mu rurimi rw'Ifaransa tectonique des plaques. Ni mu gihe dushobora kubona hariho isi yoroshe, munsi hakaba horoshe cyane, burya ubundi amazi ari munsi y'aho hantu agashobora kugirana kuduga, maze hakabaho ikiyaga. Yemwe murazi Uburundi kibare cacu, imba mwibahari nini umutima wagutse. Iki kiyaga nico gituma Uburundi bushigwa mu karere k'ibiyaga binini. Kingana n'igihugu cyose cy'Ububirigi ku kilometero kwadarato 32,900. Ku mubumbe wose tubayeko tubahaye amahirwe adasanzwe yo kubereka amwe mu mazi y'ikiyaga kizo bwa kabiri mu majyakuzimu. Icyo kiyaga kirekire ku isi gisumba ibindi biyaga bifise amazi atuje. Ndiko mbereka ikiyaga cya gatatu mu isi yose gifise amazi menshi. Gitekeye ubwoko burenga 2,000 bw'amafi, kikanavugwa ko ubutunzi bw'igitoro, gaz na metane ku bwinshi n'ubundi butunzi butandukanye. Ikirezi cy'iki kiyaga kizwa gace gato cyane. Nako gace kazwi si kose umuntu yifashisha. Uretse gufungura amafi yacu, gukoresha amazi yacu no kugikoresha nk'inzira abantu bacamwo baja mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere canke mu zindi ntara zitandukanye. Si ikiyaga n'uruzi. Iyi ni inzira ikiyaga Victoria gicamo ngo gihure na Tanganyika. Victoria yesuka muri Tanganyika iciye hano. Rusizi ni uruzi rurerure cyane. Rufata urugendo rungana n'ibirometero 117. Rukisukamo inzuzi zitandukanye nka Ruvungi, Nyakagunda, Nyamagana, Muhira, Kaburantwa, Kagunuzi, Shange cyangwa Sange, Nyarundari, Mpanda na Ruho. Nyinshi muri izo nzuzi nizo muri Kongo. Kuba muri kino gisagara ni kugirirwa ibakwe ridasanzwe yo kubaho birondererwa kandi bikaronkeka. Ni gisagara gikikujwe n'amahirwe menshi na cyane cyane amazi n'ibarabara rikuru risohoka igihugu. Ni gisagara kibamo hano batandukanye baje bava mu ntara zitandukanye. Mu gikorwa cyacu cyo kurondera inkuru kandi mu bihe bigaragaza ugutamanzura ku muco w'ivyizigiro
wari waratosekaye muri kino gisagara mu mezi ashize, twagize rutya duhura n'umwe mu batware, uretse ko asanzwe ari mu nama mpanuzwa jambo ya komine Mutimbuzi, arongera akaba n'urongoye imvukira za Gatumba n'ibindi. Twaramuhagaritse tumusaba kugira ico tuyazi, atubera mwiza. Arasigura akamaro k'ica amazi y'ikiyaga n'uruzi Rusizi amariye ababa muri kino gisagara. Yuko inzuzi zigize kimwe mu bintu bifise akamaro ku gihugu. Rero nkuko mubivuze, zone Gatumba mu manuko haherereye ikiyaga Tanganyika. Ikiyaga Tanganyika naco murazi neza yuko kidufasha imigenderanire n'ibindi bihugu duhana imbibe, ariko kandi tunashobora no Abanyagatumba barobayo amafi atandukanye. Rero yuko Tanganyika dufasha mu bijyanye no gufungurira abantu. Hanyuma zone Rusizi nayo nyene iherereye mu buraruko. Rusizi nayo rero iradufasha kuko hari amafi ameze neza kandi atunze Abanyagatumba. Ivyo ni bimwe mu vyo izo nzuzi zifasha, ariko kandi mu bihugu biteye imbere inzuzi iyo zikoreshejwe neza zashobora gufasha mu kuvomera imirima itandukanye, abantu bakarima muci. Mugabo hano muri zone Gatumba haba uruzi Rusizi canke ikiyaga Tanganyika bidufasha mu bijanye no kuronka amafi nayo murazi ko ari ndema mubiri. Yego, si uwo mutware gusa, n'abandi baraha agaciro cyane rino tunga. Nk'uko dusanzwe tuzi twese yuko amazi ari ubuzima, ni ukuvuga yuko uruzi rwa Rusizi rufise akamaro kanini ku banyagihugu ba Gatumba. Ni ukuvuga ubwa mbere na mbere murabona yuko uruzi rusanzwe rutunze amafi menshi, kuvuga abantu rero baragwikoramwo bakaja kurondera two bafungura. Iryo barabara niryo abaji Bujumbura baca muri iryo barabara, mbere n'abakongomani hambere batarungaye umupaka baje bagaca muri iryo barabara. Ubu buhambazi bw'ikiyaga butwereka ko ishusho twabonye mu gitondo yari y'ubwiyorobetsi gusa. Ikiyaga kiriyorobeka, izuba ririko rirarenga, ikiyaga cyaratse. Ngo kuko ubucuti bw'aya mazi buhindukamwo ubwansi, abantu bakayahunga. Uyu mwaka wa 2021 mu mezi ya Rusama gutyo abantu baratewe, barateshwe izabo. Si intambara y'amacumu, imyampi canke inkoho, ariko n'urugamba rw'uko amazi koresha inkomezi zayo nyinshi asatira ubutaka bubako abantu. Amazu menshi yagasambuka, abantu bakisanga mu makambi y'ubuhungiro mu buzima bugoye. Iho cabere nk'uduhemu ubona tubamo nta saganirizo dufise abana 4-5 uronka aho baryamika nawe ngo uronka aho uryama. Imuyaguje ni kibazo, buca butabagurikana nyabuhema. Imvura iguye ni kibazo, uronka naho ukika umusaya uraruhagaze. Uyu mufasoni ni umwe mu babanyi ba Rusizi. Waruzuye umucanga ntukimanuka. Kino kibanza mubona kihora kirengerwa cyose, kikaba ikibanza gihindukamwo aho abantu baroba. Iyo ruramutse ruje rero no kuvuga ruraza rugatwara amazu nka yose ya Gatumba. Ruramutse ruja no kuvuga yuko kugira ushike ngaho uvuye ku barabara ufata ubwato kugira ushike ngaho. Ababene gihugu barasigura igitera imyuzurira bagatanga n'icokogwa. Ico dusaba n'ukuri kugira ngo dutekane, abanyagihugu batekane, nuko leta yogira ibishoboka byose ikazi karudukorera. Mwenyene mwabonye iyo ruri, nico gituma rero yari ikwiye kugira uburyo bwose ishoboye, ikaza n'ukuri nyambara ibimashini zana ikagazura ino ikaruha inkombe. Iruhaye inkombe ntabwo twosubira gutwagwa kandi ntigosubira kugaruka ino.
mwitegereze neza murabe. Iyi ni ingaruka y'imyuzurire iterwa n'ikiyaga Tanganyika n'uruzi Rusizi. Uyu mukurambere azi Gatumba mu myaka ya za 90 uko hari hameze haradusobanurira. Jewe nashitse naha mu Gatumba mu 1996 turahaba mbere na mbere urumva icyo kiziba kiza no gukama kirakama imiduga hasi rikagiva hariya mu ikambi gerara kwitanganya ku mucanga. Mu nyuma raho imvura iguye cyongera kigarukamwe amazi mugabo nta myuzure yateye nk'iyabaye ubu yimuye abantu. Ariko amatwi ansumira batubwira yuko hari 62 mengo yigeze gutera amazi imyuzurire nyene abantu ngo barahunga bahungira mu kibitoki cya Bujumbura naho kuri Ondisi aho muntu uzenya kushanike. Mu nyuma rero iyo myuzurire iza guhosha bamwe bagenda bagaruka n'ubu abandi bamwe baracari. Uyu muhinga nawe arasobanura igitera imyuzurira agatanga n'inama. Kumenya neza ikibazo c'ibidukikije gihera mu rugo. Gihera mu rugo aho umuntu aba. Kujya ufata imyavu mu rugo wishubura aho ubonye hose. Umenya impere n'imperuka. Iyo myavu yose iruhukira mu biyaga, mu nzuzi. Uruzi cyangwa bidukikije birononekare cyane gose. Bigatuma haboneka ingorane ku binyabuzima biri no muri urwo ruzi. Ingire ivyo biyaga nkakorero mpere nubwo ndiko ndaja kure mpere nko ku bantu bubaka ku nkengera z'uruzi Tanganyika hariho nk'imetero dutegezwa gusiga 150 kugira ngo kumbure ntiduhungabanye ico kiyaga canke izo nzuzi ubwo ico kiyaga. Rero nibyo umuntu atabigendeye canke atabigendeye turashobora konona ibidukikije buri mu ruzi tukamye kungene tubaka. Ama rero ijya myavu dutaho tubonye hose iratugira ingaruka mbi mu bidukikije cyane cyane mu ruzi. Imyuzurira mu Gatumba iyi ni ingingo ikomeye kandi iteye uruhagarara umuto n'umukuru umutwagwa n'utwara. Iyamara umuti urashoboka. Umuti urama uriho kuko urabona ubwa mbere ino myuzure yarateye itera muri zone isanzwe ihagaze neza kuko hano muri zone Gatumba dufise amashure yisumbuye n'amashuri mato arenga 15. Ugaruka rwinshi cyane mu mashuri atandukanye. Turafise barabagiza rero urumva tumaze gutegwa n'amazi ikintu cya mbere twokora nuko twokwiga ukuntu imyuzurire igabanuka. Twarashoboye kuvyiga mu migwi itandukanye. Twabonye yuko umuti wa mbere urama nuko hoboneka idigi kugira ngo imvura iguye amazi akaduga ntashobore kandi kumenera mu mihana y'abene gihugu. Hakabona ka idigi rikikuza Rusizi uhereye hariya ruzanana gushika aho ruherera. Ariko kandi bakashobora kandi no kudufasha kujya n'ikiyaga Tanganyika naho nyene hakubakwa nko mu kiserege munini ushobora gutuma amazi ya Tanganyika yuzuye adashobora kugira gute kuja mu bene gihugu. Burya Rusizi yateza kuba ifise bavuga profondeur ndende niko yiri kuva kera, ariko ubu ibishanga ivyondo n'ibindi bintu bitandukanye byatumye Rusizi isa n'iyizibe. Amazi ari hejuru rero n'imvura iguye gatoyi usanga amazi yamenye. Harakeneye rero kuyisibura ico bitwa mu Gifaransa curage. Ibihe nk'ibi bigoye igisagara ca Gatumba n'ibindi bice bikora ku kiyaga vyagiye vyisubiriza inyuma y'imyaka runaka. Ubwa mbere hari mu mwaka w'1878 ni gihuruzi rukuga rwaziba amazi y'ikiyaga yigarurira ubutaka hafi bw'ikiyaya cyose. Ntivyagarukiye aho vyaje gusubira mu mwaka w'1938. Biragaruka mu myaka y'1963 n'1964.
kugeraho ikiyaya kivogerwa, ikiyaga gisatira uturere twinshi. Avenue du Large, ibarabara rya Rumonge n'akarere kose ka Shanike Gatumba. Ikiyaga n'uruzi n'ubutunzi, ariko rimwe na rimwe bushobora kubangama. Aha haruhukiye imitima ya benshi bahitanywe n'abandi bantu batabwayo, bahitanywe n'imigenzo y'uburovyi, bahitanywe n'amasanganya y'indege n'imiduga n'amato, bahitanywe n'ingona na cyane cyane za Gustave, abazanywe n'inzuzi zisukamo. Iyi nimva yagutse cyane iyamiza abantu benshi, ariko kandi n'ubutunzi butanga ubuzima. Nitwa Desire Barenga yabo, ndabashimiye.